Mwumva ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alex Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi. Amakuru avuga ku mugabane wa Afrika, sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ejo ku munsi wa mbere yaragabishije abacangero hamwe n'izindi nteko mvamakungu ziri muri Libya ko bashobora kuzokurikiranwa. CPI isaba ko ibigo bifungirwamwo abantu muri Libya byugagwa kuko bikorerwamwo ivyaha bihohotera ikiremwa muntu. Fatou Bensouda arongoye CPI yabwiye akanama kaoni kajejwe umutekano kw'isi kariko kihweza ikibazo ca Syria ko ibiro vyiwe vyaronse amakuru ko izo nteko zica abantu muri Libya. Kubwa ONU abacangiro barenga ibihumbi 200 hamwe n'inteko mvamakungu baracariko barungikwa muri Libya. Aba basirikare barimwo aba Turkiya hamwe n'abacangiro bava mu Burusiya, Sudani hamwe na Chad. Ubufaransa buvuga ko buzohanagura amadeni angana n'imiliyaridi 5 z'amadolari buheraniwe na Sudani. Ubudagi nabwo bwemera guha imfashanyo ico gihugu. Ni mu nama yo gufasha Sudani no kuzamura ubutunzi bwa Afrika bwasubijwe inyuma na COVID-19 iri kibera i Paris mu Bufaransa. Iyo nama ikoranije abakuru b'ibihugu vya Afrika barenga 10 hamwe n'intumwa ziserukira amashirahamwe mpuzamakungu y'ubutunzi, ubumwe bwa Buraya hamwe n'Ubushinwa. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS avuga ko intara ya Tigre muri Ethiopia iri mu bihe biteye ubwoba. Tedros Adhanom Ghebreyesus yamuka muri ico gihugu nyene ca Ethiopia yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu bariko bicwa n'inzara, ibitaro n'amavuriro byasambuwe hamwe no gufata abakenyezi ku nguvu byiyongereye muri iyo ntara ya Tigre. Tedros yavuze ko abantu bashika imiliyoni 5 muri iyo ntara bakeneye imfashanyo zihuta cyane cyane iz'ibifungurwa. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mu makungu igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU cita ku bifungurwa PAM cyavuze ko congereje imfashanyo ku bantu barenga ibihumbi 51 mu buraruko bwa Gaza mu gihe atakimenyetso cy'uko intambara na Israeli iri kirahagarara vuba. Ishiramwe PAM rivuga ko rikeneye imiliyoni 14 z'amadolari zizofasha abo banyagihugu mu mezi 3. PAM ivuga kandi ko ikeneye izindi miliyoni 31 n'ibihumbi 800 by'amadolari z'inyongera kugira ibandanye ifasha abandi bantu barenga ibihumbi 435 basinzikajwe n'izo ntambara muri Gaza hamwe na Cisjordania. Izo mfashanyo zikazohabwa abanyagihugu mu buryo bw'amafaranga. Ico kigo ca ONU cavuze ivyo mu gihe intambara yinjiye mu ndwi igira kabiri kandi na Israeli ikibandanya itera igisagara ca Gaza ikoresheje indege. Leta z'Ubumwe za Amerika iriko irafata intambwe nshasha zizotuma umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu utoroherwa kunguruza amafaranga yawo arimwo ayuhabwa nk'utuganuke aciye mu bihugu vya Syria na Turukiya. Ubushikiranganji bw'ikigega muri Amerika ejo ku munsi wa mbere bwatangaje ibihano ku bantu 3 hamwe n'ishirahamwe rimwe bose bagize uruhara muco abategetsi bise kwaruguha amafaranga uwo mugwi w'iterabwoba. Naho mu myaka 2 iheze amakungu yatangaje ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu watsinzwe, abategetsi ba Amerika bagereranya ko uwo muhari ugifise mu bubiko amamiliyoni y'amadolari. Mu ntango z'uyu mwaka ubushikiranganji bw'ikigega bwa Amerika bwagereranije ko ayo mafaranga ashobora kuba arenga imiliyoni 100 z'amadolari. Alex Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino kw'isi. Igihugu ca Uganda n'igihugu c'u Burundi vyaremeranije gufashanya mu bisata bitandukanye birimwo ubucuruzi n'umutekano, igihe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari muri Uganda mu ndwi iheze mu nama y'umwiherero yagiranye na mugenzi we wa Uganda Yoweri Museveni. Hagati y'u Burundi n'Ubugande hariho ihanahana ry'ibidandazwa byinshi
birenga n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika, miliyoni 50. Uyo ni Madame Epifania Kabushemeye, nta mwana aserukira Uburundi mu gihugu ca Uganda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ejo ku munsi wa mbere yarahaye ikiganiro ibinyamakuru byo mu Bufaransa birimwo France 24 na RFI inyuma y'inama nkuru Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yagiranye n'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika. Denis Nshimiyimana umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika yarakurikiranye ico kiganiro adutegurira iyi nkuru. Aganira n'abanyamakuru ba televiziyo France 24 na radio RFI, Perezida w'u Rwanda yishimiye ku Rwanda n'Ubufaransa biri mu nzira yo kunoza umubano, ku Rwanda rwiteguye kwakira uhagarariye Ubufaransa mu Rwanda. Abajijwe icyahindutse kuva mu mwaka wa 2014 igihe yavuga ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, Perezida Kagame yashubije muri aya magambo. For me, I'm entitled to my own opinion because I also live. Kuri nge mfite uburenganzira bwo kugira icyo mbitekerezaho kubera ko ibyabaye narabibonye, ibyo navuze narabivuze, nshobora no kuba nemera ibyo navuze icyo gihe ndetse na n'ubu, ariko twavuga ko utunama twigenga twakoze akazi katwo. Ibihugu nk'Ububiligi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasabiye imbabazi ibyo bitakoze kugira ngo bitabare igihe rwari ruhinanye muri 1994, ariko Perezida Kagame yavuze ko atahatira Ubufaransa nabwo gusaba imbabazi. All that matter is upon France to decide what they think is best for them. Cy'ingenzi ni uko Ubufaransa ukora icyo bwumva kiboneye. Ikintu kibi nakora kandi ntifuza gukora ni ukugira nsaba gusaba imbabazi, ndabibarekeye. Biba byiza iyo bikozwe ku bushake kandi isi yose niyo izareba ibyo bakora. Abanyamakuru bamubwiye ko ifatwa rya Felicien Kabuga rigaragaza ko hari ubushake bwo gufata abagize uruhare muri jenoside. Abajijwe niba yifuza ko Madame Agathe Habyarimana yafatwa koherezwa mu Rwanda, yavuze ko atari we wenyine uri mu Bufaransa kandi ko atari ugomba kubisaba. Ubufaransa buzemeza icyo bushaka gukora, ntabwo nshaka kugira inama. Nshobora kubisaba binyuze mu nzira zizwi, ariko sinshobora na gato kubabwira icyo bakora. Ku byerekeye akarere k'ibiyaga bigari, abanyamakuru babwiye Perezida w'u Rwanda ko umunyekongo Dr Denis Mukwege asaba ko imyanzuro y'ikiswe raporo mapping y'umuryango w'abibumbye yatangajwe mu mwaka wa 2010 ku bwicanyi bwabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyirwa mu bikorwa. Bamubaza niba yakwemera ko abasirikare b'u Rwanda bashyirwa mu majwi baburanishwa, asubiza muri aya magambo. Mapping report has been extremely controversial and raporo mapping ntivugwaho rumwe. Hari abatemera ibikubiyemo, haba muri Kongo cyangwa se mu bihugu bihana imbibi. Yahawe intera ndende ya politiki. Dr Mukwege yabaye ikimenyetso cy'abantu batigaragaza, bamuhaye igihembo cya Nobel, bityo bamubwira ibyo agomba kuvuga, kandi hari andi maraporo avuga bihabanye nabyo. Dispute and say completely the opposite. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka irenga 20 mu burasirazuba bwa Kongo, ariko zikaba zitarahagaruye umutekano. Asubiza uwari umubajije niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo nk'uko bivugwa na Loni, yavuze ko iyo zibayo haba hatekanye. Kubyerekeye ibibera mu gihugu cye, asubiza uwari umubwiye ko Paul Rusesabagina yabeshywe agashimutwa, Perezida Paul Kagame yamushubije ko abona nta kibazo cyo gutega umutego umunyacyaha. Yashubije kandi uwamubajije niba yakwemera ko habaho iperereza ryigenga ku rupfu rwa Kizito Mihigo, amusubiza amubaza niba abona u Rwanda rukwiye narwo kujya rusaba ko habaho iperereza ryigenga ku bibera mu Bufaransa. Perezida Paul Kagame yarangije ikiganiro asubiza umunyamakuru wamubajije niba mu myaka 3 azongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda. Above all,
I wish God continue. Hejuru ya byose ndasaba Imana ngo ikomeze mu buzima buzira umuze. Ibyo ni ibindeba ku giti cyanjye. Ku bindi bya politiki abanyarwanda nibo bazemeza igikwiye. Nanjye nshobora gufata icyemezo nubwo abanyarwanda baba bavuga ko babishaka, nubwo ari ikintu gikomeye. Nshobora kubabwira ko nshaka guhindura akazi. I feel I need to go and do something else. Amaze imyaka 21 ayobora u Rwanda. Itegeko nshinga rimwemerera ko ashobora kongera kwiyamamaza kugeza mu mwaka wa 2034. Icyo gihe Paul Kagame azaba afite imyaka 87. Urakoze Venuste. Naho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, igihugu ca Uganda n'u Burundi vyemeranije gufashanya mu bintu bitandukanye vyungukira ibihugu vyombi, igihe president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarari muri Uganda mu ndwi irangiye mu nama y'umwiherero yagiranye na mugenzi we Yoweri Museveni. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yavuganye na ambassadeur w'u Burundi muri Uganda Epifania Kabushemeye nta mwana kuri bimwe abakuru b'ivyo bihugu bagezeko. Amaze kwitabira umuhango w'irahizwa rya mugenzi we Yoweri Museveni, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye uruzinduko mu gihugu, aho we nabo yarazanye nabo bagiranye inama na bagenzi babo ku ruhande rwa Uganda. Mbere ariko abakuru b'ibihugu babanje kugira ikiganiro cy'umwiherero. Bimwe mu byo baganiriyeho muri ayo manama nabibajije Epifane Kabushemeye nta mwana, ambasaderi w'u Burundi hano muri Uganda. Mu kuja mu Burundi uvuye ngaha mu Bugande hari amabarabara abiri azwi. Hari barabara riva i Kampala rigaca ku rubibe rwa Tanzania n'Ubugande imutukura, ikabandanya gushika Ikobero ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Iryo barabara rero niryo hari igice kidakoze, igice kitarimwo ikaburimbi. Icyo nico rero bavuze ko bikwiye ko bo kwihutira kuraba ingene ico gice naco nyene cyo kogwa kugira ngo cyorohereze imodoka zihaca. Hagati y'u Burundi n'Ubugande hariho ihanahana ry'ibidandazwa byinshi birenga n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika, miliyoni 50. Ibiva ngaha mu Bugande bigenda i Burundi, hariho n'ibivi Burundi biza. Bavuze yuko byoba birenga miliyoni 13. Si bijyanye n'ubucuruzi byonyine baganiriyeho, ahubwo ngo hari n'ibindi nk'ibireba umutekano ibihugu byombi bihuriyeho, nubwo hategerejwe inama isesuye mu gihe gito kugira ngo ibihugu byombi bibifateho umwanzuro. Ariko ntibagitevye ko nababwiye yuko abashikiranganje ku ruhande rw'u Burundi batariho, rero ntibakivuze ko byinshi cyane. Kandi murazi yuko abarundi n'abagande bariyo muri Somalia kugerageza gufasha abasomaliya kugarukana amahoro. Perezida Ndayishimiye yanavuze ko Perezida Museveni yagize uruhare rukomeye cyane kugera ku mahoro abarundi bafite ubungubu, bityo akaba akwiye guhora abagira inama. Burundi consider your excellency yourself that you are like the father of our nation because ati Uburundi bugufata nk'umubyeyi wabwo kuko warabwitangiye kugira ngo bugere ku mahoro n'ubwiyunge bufite ubungubu. Ntabwo twokwibagirwa cyane cyane mu 2015 ubwo witanze ukaza mu gihugu ukoresheje imodoka, mu gihe ibindi bihugu byavaga mu Burundi bivuga ko igihugu kirimo intambara. Turagushimira kubera icyo gikorwa. It was a sacrifice and we thank you very much. Ambasaderi Ntamwana yadusobanuriye impamvu Perezida Ndayishimiye yise mugenzi we Perezida Museveni umubyeyi w'igihugu cy'u Burundi. Kujya urazi iyo abantu bagwanye bicanye, kubasubiza hamwe ntibyoroha, bisaba kubumviriza, kumenya icyituma gusubira. Rero icyo gihe yarafashije cyane Perezida Yoweri Kaguta Museveni. N'ubu byarasubiriye mu 2015. Hanyuma basaba rero hoho ko incubahiro Yoweri Kaguta Museveni yosubira agafasha kugira ngo abarundi bumvikane. Arabyemera nimba umukuru w'igihugu yafashe nk'uko ari
nk'umubyeyi nivyo urumva ko yafashije igihugu inshuro nyinshi. Ku ruhande rwe Perezida Museveni yavuze ko aho igihugu cy'u Burundi kigeze ubu ngubu ingufu zikwiye gushirwa mu bikorwa by'ubutunzi bw'icyo gihugu. We are very happy in Uganda that there is peace in Burundi now, and from what you told me there is reconciliation. Ati turanezerewe muri Uganda kubona hari amahoro mu Burundi ubu ngubu, kandi ukurikije uko mwambwiye n'ibikorwa by'ubwiyunge birakomeje. Ubu icyo dukwiye kwibandaho ni ukuzamura iby'ubutunzi bw'igihugu. Hakwiye kubaho indi nama yo gusuzuma ibingibi mu buryo busesuye, ariko nk'ibijyanye n'ubukungu bwo mu butaka. Tukimara kuvumbura peteroli yacu hano muri Uganda imyaka 15 ishize, abahanga bacu bambwiye ko no mu Burundi hagomba kuba hari peteroli kubera imiterere imwe na Uganda. Icyo gihe nabwiye Perezida Nkurunziza, ariko mwari mugifite ibibazo mukirimo gukemura imbere mu gihugu. Ubu rero ubwo mufite umutekano, abahanga bacu barahari bashobora kuza kubafasha kuko nibo bavumbuye peteroli yacu hano. But these people are experts. They are the ones who found our oil. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius. Mu Burundi igice kinini cha zone Gatumba iri muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu hamwe na komine Gihanga muri Bubanza carengewe n'imyuzure y'amazi. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya. Harurwa mu 3 birenga nibo bamaze gutiza abo bagahunga imyuzure y'amazi y'uruzi rusizi rugabura Burundi na Kongo hamwe n'ikiyaga Tanganyika. Abatunzwe n'uburovyi muri ico kiyaga n'abirimizi bose bemeza ko ubuzima busanzwe bwahagaze nk'uyu mugabo n'uyu mukenyezi. Ko twari tubayeho nyene twarima kuko urabona nk'ubu honyene imirima yaratwawe kubera nyene iyo rusizi maze yabaye menshi mu ndimiro hose abantu twarima nyene uko byari bisanzwe nyene tukarima abandi nyene bagahangayika nyene mu buryo butandukanye, ariko rero bivanye n'amazi ubu nta hantu na hamwe umuntu yikora ngo aragenda nuwoza guca gatasha ntagenda kugaca kubera amazi ari menshi, nta hantu na hamwe atari amazi. Ubu iki kiyaya cyose ngiyacuziye amazi, nta hantu na hamwe umuntu ashaka kugenda kwideplasa ngo agende kurondera n'agatasha. Ubu umuntu abayeho nabi nyene, ubuzima bumeze nabi kubera nyene amazi. Cyese mbona ukuntu twobaho kubera ukubaho sinzi nta nivyo numva umenga novuga ukuntu tuzobaho n'Imana yonyene ibizi ngene tuzobaho. Padufise utuntu twikora kuturima natwone nyuma y'aya mazi aziriye yaciyafurira basi unye bamwe twadutunzwe n'ikiyaga Tanganyika naco ni kubera amazi yabaye umwuzurira nta kintu kikivamwo, urumva unye dusigaye twicaye ngaho gusa nta buzima tukihafitiye ngaho mugatu. Umushikanganje yajeje intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa mbere yagendeye zone za Gatumba na Rukaramuzi mu ntara ya Bujumbura mu burengero ahakubiswe kurusha handi. Yagabishije bamwe mu bikira muri bantaho nikora kandi atari bo. Gervain Rakobuca, hariho abantu bari ngaha munsi y'aya mahemba bafise inyinshi wabo aho mvuga bande umuntu yari umurokatere yarasanzwe apanze inzu mu Gatumba cyanye mu Rukaramu. Ibi bibazo biri ngaha ntibimuraba. Warapanze inzu, iyo nzu yarapanze yaragiye mu mwuzurira aragenda agapanga iyi nzu ahandi hantu hama tugasigara tuko dutorera inyishu abafise ibibazo by'ukuri bateshejwe izabo. Hariho abantu bafise amazu iwabo mugabo usanga bari muri twebwe nyene ngaha. Ibibazo nk'ibi kugira leta bitorera inyishu nuko itora inyishu z'abakeneye inyishu atari inyishu z'abandi bashaka ko nka leta kandi bafite ibindi ku ruhande. Nagire nsabe rero ko abajejwe intwaro batugirira identification abantu bose bari bapanze igitigira ukwabo, abari baba mu mazu yabo bagize ibivyago ukwabo. Ngira ko bucana buze ko tuduce leta ishobora kutwimuramwa abantu burundu bagahamagarira abayifasha kuyifata mu mugongo. Ahantu mwavuye amazi yamaze kuhatera, abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera. Mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kubakura ngaho ikabatwara ahandi. Mutegura imitima ko muca muyakira uko ngene niyo nyishu leta izobibona irama. Nibaza ko leta igiye kwicara kugira itori nyinshi irama kuri iki kibazo ku buryo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika. Aho rero ndabahamagarire gutegura imitima. Arabacha bavuga ngo tuzatuvuye ngo ku Kaboga ngo kwitanganyika ngo ku Rusizi. Ivyo byose mu vyitegurire byose ko bishoboka. Aho leta izobona ikibanza mu gusa amahoro n'umutekano abana bakingiwe nizobashira. Nagire mpamagarire abasanzwe badufasha kubandanya by'ukuri badufasha kuko biraboneka ko ari ikibazo gikomeye. Ahantu hari abantu bangana gutya begeranirijwe atatuzu twasugumwe duhari ni ibibazo bikomeye. Badufate mu mugongo kandi badashira mu inzitizi.
ariko bamwe mu banyagihugu nka Eliane Minani w'imyaka 49 bifuza ko iyi ngingo yoba irabangiriweko. Twebwe twari muri Kinyinya ya mbere ariko rero kubera amazi ari menshi yaduteye ava muri Rusizi kuko nk'icyo twosaba yuko abodufasha ko bodufashisha hageze nko mu gihe cyo mu kwindwi amazi kumbuye hari igihe Imana yodufasha rugakama tukaronka imfashanyo yo kuza kudufasha bakadukorera Rusizi bakadukorera idigi yo kuzibira Rusizi aho Rusizi rwose rumenera rwinjira mu gisagara bakaguzuza nyene neza bakadukorera idigi hama abanyagihugu tukongera tukiberaho amahoro kubera amazi adutera ava muri Rusizi. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka abantu bagera ku 1500 nibo batashijwe izabo n'amazi ya Tanganyika mu ntara za Bujumbura na Rumonge mu manuko bushiye uburengero nk'uko vyemezwa n'isata cy'igihugu kijejwe gukingiriza n'isibe. Abantu baba 28 nabo bari mu miryango 6000 birenga nibo bari batashijwe izabo n'amazi y'uruzi Rusizi yarenze inkombe mu mwaka ushize arasendanisha atwara amazu n'imirima. Abagera ku 6736 barimuwe kuko uturere babamwo twari tugeramiwe kurusha utundi. Urikaneza ijwi rya Amerika. Tugushimire Eloge kuri iyo nkuru. Naho mu Rwanda urwego rw'igihugu rujejwe gutoza ibyaha RIB rutangaza ko rwataye mu mvuto mu ndwirangiye abayobozi 8 n'abaguyemeza mirimo babiri bo mu turere twa Musanze, Burera na Gicumbi mu ntara mu buraruko bw'igihugu bakurikiranwa ku vyaha vya ruswa no kunyereza ibikoresho byabigenewe kubaka ivyumba vy'amashuri. Jean Baptiste Ndabananiye araduha inkuru y'idonizo. Abatawe muri yombi Burera ni Jean Baptiste Kagaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Cyeru na Dieudonné Zirimwe abagabo ushinzwe uburezi muri Cyeru. Abi Musanze Theoneste Hanyurwa bace umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi, Joyeux Yezu ushinzwe uburezi muri Nkotsi, Munyakabaya Majugu umuyobozi w'ishuri ribanza rya Rugarika, François Xavier Nzabonimpa rwiyemezamirimo, Innocent Habyarimana uyobora ishuri ribanza rya Gataraga mu murenge wa Busogo na Thomas Karamaga rwiyemezamirimo. Ab'Igicumbi ni Theogene Harerimana umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya Gaseke na Emmanuel Butera ushinzwe uburezi mu murenge wa Mutete. Kuwa kane mu gitondo umuvugizi w'umusigire wa RIB Thierry Murangira yabwiye ijwi rya Amerika ibyaha bakurikiranweho. Gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu bwite ndetse no kunyereza umutungo aho bishyuraga abakozi babaringa ndetse no kunyereza ibikoresho by'ubwubatsi byari byagenewe kubaka ibyumba by'amashuri, gukurikirana abantu barya ruswa ndetse n'abanyereza umutungo wa leta ni gahunda RIB yatangiye mu minsi yashize nta nubwo izagahoka na gato kugeza igihe ibikorwa nk'ibi bizacika. Murangira yavuze ko RIB yari iri gukora amadosiye yabo kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Ingingo ya 5 y'itegeko rihana icyaha cya ruswa ivuga ko urukiko rubahamije ibyo byaha bahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarengeje imyaka 10 n'ihazabu yikuje inshuro hagati y'3 n'5 z'agaciro k'umutungo banyereje. Umunyamategeko Maître Jean Paul Manirafasha ntakozwe iki gihano cy'igifungo avuga ko ari gito ko kitagamburuza abantu kureka icyaha cya ruswa, yemeza ko cyahindutse nk'icyorezo. Leta n'ubuyobozi ntacyo badakora. Impamvu mvuga ngo kurya ruswa bimeze nk'icyorezo nuko ibintu babihana ariko bigakomeza. Ibyo bya ruswa mu nzego zifata icyemezo zitanga service rwose ni nk'indwara y'icyorezo ifata umuntu. Ntanga inama ko nk'ibyo byakozwe n'abakozi ba leta bahembwa amafaranga aturuka ku misoro y'abanyarwanda. Navuga ko nk'icyaha cya ruswa ugifatiwemo akwiye kuba ahabwa nk'igifungo cy'imyaka 20 cyangwa 25. Mu gihe Maître Manirafasha avuga ko ruswa yabaye nk'icyorezo, uyu mugabo wo mu majyaruguru nawe agaragaza ko ruswa yabaye icyorezo muri izo nzego. Gusa ntashaka ko tumuvuga imyirondoro ku mpamvu z'umutekano we twanamuhinduye ijwi. Ruswa ntabwo izareka kuribwa bitewe n'abayobozi nubwo ntamuvuga ariko barahari batari babiri batatu. Hari imvugo bakunda gukoresha ngo nese akayabuze ariko nshobora kujya kuri cyber cafe ariko mu by'ukuri ntabwo nese akagira zabuze ahubwo bari gushaka ikiguzi hora kuremba. Ni benshi baza nk'uko nakubwiye ko ntabavuga ariko ndabazi ntabwo ngo mbishuza ariko bo ubwabo
bakishyura ashobora kuza gushaka icyiciro cy'ubudehe adafite amafaranga y'ibihumbi 5 ntacyo yabona bitwaje ngo ntimubona ko turi gukorera hano kuri interineti y'abandi. Umunyamategeko Maître Manirafasha avuga ko ubukangurambaga bwakozwe buhagije ko aho bigeze ari gushyiraho amategeko aremeye, nyamara undi munyamategeko mugenzi we Maître Frank Mugisha abibona ukundi. Cyakoze nawe yemera koko ko amategeko akwiye gukazwa. Ibihano bikomeye byo birakwiye, ariko ntabwo byonyine bihagije, bigomba kuba byajyana n'izindi ngamba nk'ubukangurambaga. Ubukangurambaga bukwiye gutangirwa mu bana bagakura bazi yuko kwakira ikintu atagenewe ari bibi, bagahera muri yaba ari mashuri abanza, mu yisumbuye no muri za kaminuza, ku buryo uwo muco ubinjiramo. Frederic Maniriho mu murenge wa Nkotsi yemeranya na Maître Frank Mugisha ku ngamba y'ubukangurambaga mu guhashya ruswa. Cyatanga umusaruro ukomeye cyane uhereye ku bana bakiri batoya ukazamuka ukagera ku bakuru no mu nzego zose. Kimwe na wa munyamategeko Maître Manirafasha, wa mugabo nawe avuga ko ubukangurambaga ntacyo bwamara. Amanama twitabira ikintu cyarusha ntabwo twataha batakivuzeho, kandi usanga no mu masantere ku bigo bya leta baragiye bashyiraho ibipapuro bibuzanya gutanga ruswa n'ubwo babyigisha mu mashuri. Bariya bari kubyigisha n'ababyigishwa nk'ibyo baba bari kubakarizamo ingamba zo kubisaba n'abasabye icyangombwa cy'uko ntakatiwe n'inkiko. Ukwezi kwa 4 kukaba kurangiye twakigeze hagati mu kwa 5 ntabwo ndabona icyangombwa, ntabwo barafeni bashinzwe kucuruza umuntu ubirimo ntabwo kumuharisha. Avuga ahubwo ko hakwiye ubugenzuzi bwimbitse kandi buhoraho ku batanga serivisi. Maître Mugisha nawe ashyigikiye ubwo bugenzuzi, ariko agashimangira ko hakwiye uburyo bwinshi bunyuranye mu rwego rwo kongera amahirwe yo kurandura ruswa. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika mu Majyaruguru. Tugushimire Jean Baptiste. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ihiganwa rya Basketball Africa League rirabandanya kubera i Kigali mu Rwanda. Uyu munsi ukaba ari umunsi ugira gatatu w'iryo higanwa. Umumenyesha makuru wacu ariko kwirikirana iryo higanwa i Kigali Jean Claude Munyandinda araduha makuru ku nkino zitegekanijwe uno munsi kuwa kabiri. Kuri wa mbere mu mikino y'umunsi wa kabiri w'irushanwa mu itsinda rya gatatu ikipe ya AS Douane yo muri Senegal yatangiye yereka inzara zayo Groupement Sportif de Petrolier muri Algeria yitsinda amanota 98 kuri 76. Ni umukino wagaragayemo gukubana cyane kuko mu gace ka gatatu aya makipe uko ari abiri yanganyaga amanota 63 ku mpande zombi. Umukino ujya kurangira nibwo akagozi ka Groupement Sportif de Petrolier kacitse. AS Douane ifashijwe n'abakinnyi bayo ingenderwaho Cheikh Diaro, Mamadou Diop na Cheikh Kamara bategetse Mohamed Harat, Hichem